Jewe nitwa Jean Bosco Iteriteka, ndi uri karategura urongoye komite iri kirategura igikorwa ca GRS hano mu gisagara ca Bujumbura. GRS ni igikorwa gitegura cigisha inyigisho z'uburongozi muga kiri mwishirahamwe ryitwa ICM International Christian Ministries. Hama GRS ntiyatanguriye ngaha mu Burundi, ni urukurikirane rw'ivyigwa mva makungu bibeba vyabereye Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hama tukabizana ngaha tugahuza n'abigisha ba hano karuhariwe, atari kuko gusa bavyize mugabo kandi basanzwe ari abantu babishize mu ngiro, dufise ico tubigirako. Hama vya vyigwa tukabishira mu rurimi rw'ikirundi tukabihereza abarundi bene wacu. Novuga nti rero muri rusangi ni inyigisho z'uburongozi zigenewe bose. Umwe niwe yavuze ngo ni wahagarika kwiga uzoshohagarika no kurongora. Uburongozi ubundi yavuze ngo ni kara mu ruganda ntibacura. Ibintu vyiza tubona hamwe n'ibintu bibi tubona ni ingaruka y'umurongozi umwe yabaye mwiza canke yabaye mubi. Rero uwo ugomba gukiza ibintu no kubitumbereza yo ja kutegura abarongozi, kuko nibo bafise ijambo bw'ingene bagorora ibintu n'ingene bashobora kubigoramika. Nagomba kumaza kuvuga ko umwe wese mbere yuko hava zezwa mbere n'ibintu vyinshi, kuko iyo tuvuze uburongozi hari ukuntu dukunda kwiyumvira yuko ari kuvuga abantu barongoye amashira hamwe, ari kuvuga abantu barongoye amasosiyete manini. Ubwa mbere umurongozi n'umurongozi, umuntu n'umurongozi wa wenyene, kuko amaze kwisuganya neza agakora ivyo ajejwe wenyene akiyitwararika agatumbereza ivyerekeye ubuzima bwiwe, bihava bimworohera mbere ko akora burongozi hajya muhira abaye. Hanyuma yaho bihava bimworohera mbere no ku kazi ahava abikora. Muti rero ni gute yomenya ko afise iyo ngabire? Ahatari hake turetse umuntu kuvyiyumvamwo, abandi barabibona bakagutera intege bakakubwira bati burya w'iki kintu turabona yuko nico kiza n'umwimbu kuruta ibindi vyose. Muri ico gihe uburi umurongozi mu gisata runaka. Aha ngomba kuvuga yuko ndashobora kuba ndi umurongozi wa bake, mugabo kandi hari n'abarongozi bagirwa amahirwe yo kuronka abo arongora vyinshi bikagaragara. Muga mu vy'ukuri umuntu wese arashobora kuba gukora ibikorwa vy'uburongozi. Bike biranga umurongozi mwiza, ubwa mbere novuga no kuba akarorero. Si gihambaye ico kubivuga, ni kuba akarorero. We ivyo avuga n'ivyo akora bigasa bigahura. Ico ni cambere. Ca kabiri, si hambavu gusa kuba afise ingabire, kuko ingabire umuntu ashobora kuyigira. Akwiye no kuba arahawe ubumenyi ko ari abarongozi bakora amakosa ari beza mu buryo bw'inyifato, ingeso nziza. Mugo gasanga afise ikibazo cuko hari ibintu adatahura bitavuye kuri we, bivuye gusa kugusamara no kutamenyeshwa ibihambaye. Nohava mvuga nti rero umurongozi mwiza ni ingeso nziza, mugabo kandi agashobora no kubihereza abandi. Kubera ivyo nohava nkora nk'umurongozi bikangaruka ko bikaguma kuri jewe, nta nuwo hava amenya nazangabire ko ndazifise z'uburongozi. Nkaba mvuga rero ko ari akarorero keza, inyifato nziza no gushobora kuzana impinduka aho mperereye. Igikorwa tuko turategura, maze shimire televiziyo Heritage kuri aka kanya iduhaye. Tuko turategura igikorwa gikomeye kubera GRS ihora iba ahanini mu bisagara bitatu by'igihugu: Gitega, Bujumbura na Ngozi. Ubu rero aho tugeze i Bujumbura ku magenekerezo ya 28 na 29, ni ku munsi wa 4 no ku wa 5 kuno kwezi kwa11 umwaka wa 2024. Ni bande bagenewe ico gikorwa? Ubwa mbere nkuko nabivuze, n'abantu bose bumva ko arabarongozi. Icivugo cy'uno mwaka kivuga ngo nawe urashobora kugira urafise uruhara mu mpinduka mu kubaka Burundi twifuza. Wewe nawe urafise uruhara mu kubaka Burundi twifuza. Umuntu wese yumva ko kino civugo ari iki wiwe afise uruhara kugira ngo habe impinduka no kugorora ibintu ku ndoto y'ivyo twifuza gushikako, uwo muntu wese aratumiwe. Uwo n'umugwi wa mbere kandi mukuru, kuko twese bihava bituraba. Mugabo kandi novuga indongozi mu ntwaro. Aha ngomba kuvuga babura amatari, ba mustanteri, ba chef de zone, gushika ku mitumba, kuko ku mitumba hari abakuru b'imitumba bajya batanu batowe. Hariho kandi n'abahuza, hariho n'ibindi bisata bitandukanye bibera aho tubaye mu kibano. Mugana hereye aho atariho mbere nari guhera mvuge ku rwego rw'igihugu.
abarongozi baturongoye barahawe ikaze, abashinga amateka, abakenguza amateka barahawe ikaze, abarongozi b'amadini n'amashengero, abarongozi b'amakoperative, abarongozi batandukanye mu masosiyete yaba yabikorera twabo canka ya leta. Nakaryo keza kaho duhura rero nk'abarongozi tukaganira, tukumva mbere abandi barongozi b'inararibonye baturuta uburambe n'ubuhinga, tukabigirako, tukumva batuyagira atari ivyo gusa bize mu mashuri yamara ivyo babayemo. Bisigura ko itariki 28 na 29 turiteze kwakira abantu hajya kuri Eglise di Rocher mu Buyenzi guhera igihe cy'isaha 2, kuko isaha 2 n'iminota 30 icigwa ca mbere kizoba kigiyemo, kandi tuzorangiza isaha 10. Novuga nti ubwa mbere ikintu gisabwa no kubishaka. Kubera iki mvuze kubishaka? Ibi vyigwa navuze yuko abahinga bamwe mu batwigisha ari abahinga babaye mpuzamakungu ku rugezo rwaho bigisha Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naratangaye menye ko hari abarundi bamwe hano tutaratangura ivyigwa vya GRS mu Kirundi hano nyene, kuko ibi vyigwa vyatangwe ngaha mu Bujumbura mu 2019, mugabe Ngozi ni kuva mu 2016. Hari abarundi bahora bava hano bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagiye kwiga ibi vyigwa nyene, bagiye guhura n'ababigisha nyene. Niba ko ridasanzwe kuba bigisha mva makungu, abandi bahora barihira indege kugira baje kwiga baja kubumviriza, twebwe dushobora kuronka ivyigwa vyabo mu rurimi rw'iwacu kavukire ngaha nyene. Naho navuze ntubwa mbere igisabwa no kubishaka, kuko niba umuntu yarashoboye kuri hitike ivyo ngira mvuge vy'amafaranga harabaye uri indege akagenda muri Amerika ni bito. Dufise imigwi 3 mikuru. Umugwi wa mbere ni A, no umugwi w'abantu baterereye, uwo uri 50. Umugwi wa kabiri ni B, no 20. Umugwi wa gatatu ni C, 5,000. Niho harimo n'abapastori, abakenyezi babo ni 5,500. Ngaho rero nico gituma nahereye ko ari ugushaka, kuko murumva ko ari make. Muri ivyo biciro murumva ko bitandukanye. Abaje mu mugwi A na B baba bafise udutabu mu manote yabo akoze mu buryo bw'udutabu. Abandi nabo bafise amanote yandi nyene mugakoze mu buryo bw'impapuro zifotoye. Hama igihambaye ngaho ngomba kuvuga ni ingene tuba twicaye twese turabarongozi, abo mu gipolisi, abo mu mashuri ya za kaminuza, twese twicaye hamwe turiko turigira hamwe, kaca katubera akajyoreye ko gusangira. Cenda kivuga ayo mafaranga cakora ibyo gutegura amabaje, kuko umuntu atanze ayo mafaranga turamuha baje. Ayo mafaranga rero mu nyuma tugava dusangira agafana, tukicara hamwe ko abarongozi tuba twirirwanya kuva mu gitondo tukagorobeza. Novuga yuko kabara kajyo kakaruhuko ku ndongozi ziba zimaze umwaka wose ziriko zirakora dutanga ubumenyi n'ubuhinga dufise, mugabo tukagira iminsi 2 tuja hano kwiherera natwe ngo tuvome turonke inkomezi zihava zidufasha gukorera abo twahawe, abo twizigijwe. Uno mwaka kuri iki civugo kivuga yuko nawe urafise uruhara mu kubaka Burundi twipfuza, nibaza ko ari inyota canke indoto y'uwo ari we wese hano kumva icaterereye. Dufise abigisha rero aba hano, hariho nk'abakunze kumenyekana Dr. Rachel niyo nizigiye, Onesphore Manirakiza, turafise n'abandi bashasha nka Dr. Michel n'abandi mva makungu rero dusanganywe biteguye, bamaze umwaka urenga bariko barategura ivyigwa kandi bari ngaho. Ikindi nuko ku rushengero rw'Urutare n'ubu nyene ndiko ndavuga bariko barandika misi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu guhera isaha 2 gushika isaha 10. Akajambo novuga rero no gushwa baduka twese indongozi mu miryango, indongozi mashira hamwe, tuze dusangira ubwo bumenyi, mugabo kandi tubane n'abandi barongozi. Ivyigwa umuntu yo bironka anabirondeye, mugabo igihambaye no kubana n'abandi barongozi. Umurongozi mutashoboye kwicarana umwaka wose, mugahura muri ko mwigira hamwe, musangira, muganira kivukanye. Nibaza ko ico aryobakwe nibakwe ridasanzwe. Ndatumiye rero indongozi zitandukanye ngo zize kuri iryo sango ridasanzwe. Natwe turiteguye, ibisata byose biriko biritegura, abajejwe ivy'amajwi, abajejwe vy'amabaje kwakira abantu, aba protocole, imigwi yose iriteguye gose. Naho twovuga duti biragoye kugaburira abantu barenga 2,500 twiteze, turiteguriye no gusangira nk'abarongozi twicare hamwe. Iryo teka Imana yaduteye yo kuronka akaryo nkako, hariho bamwe tutoshoboye kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga ivyo vyigwa. Iryo teka turifate n'amaboko abiri, katubera akaryo keza
kukuzana impinduka aho duherereye mu bisata byose.